Nuko dutangura inkuru yacu y'urukundo ya Regis na Miki, aho dutangurira neza na neza inkuru yacu tubona umukobwa yari asanzwe akora mu kabari. Uwo mukobwa yakora mu kabari nawe akaba yari Miki. Tubona yari ari kuri telefone, hari uwo yari karabwira ati ni ngaha nyene kuri kano kabare, maze urasanga impande ya comptoir niho ndiko ndakorera. Nambaye umwambaro wo mu kabare nyene, ushitse uza guca umbona niho nicaye impande ya comptoir. Ubwo hashitse akanya tubona uwari yinjiye mu kabare, uwo nawe akaba yari Nyambo. Nuko Nyambo agenda yegera impande ya comptoir maze bahurana Miki baraganira. Miki yabanje gusaba uruhusha uwari asanzwe abakoresha. Yamubwiye ati boss, ndagusabye uruhusha ngomba nganire n'urya muntu, hari ibintu tugomba tuvugane byo muri famiye. Maze uwa mugera waho yari asanzwe bakoresha aramwemerera ati genda muganire nta kibazo, kubera ko nta kazi kenshi kahari, kubera ko nta bakiriye bahakora. Ubwo Miki yaragiye bicarana na Nyambo. Miki yabwiye Nyambo ati Nyambo, urashaka icyo kunywa baguhe iki? Maze Nyambo aramubwira ati nzanira ako kunywa mugabo akantu kataborera, akantu koroshe. Ubwo bamuzaniye akayoga kameze nka fanta, kubwo kari akantu nyene katambiye kadashobora kumuborera. Maze Miki nawe aravuga ati reka nanjye ce nizanira akamitsingi. Nuko batangura kwidondorana bariko baranagafata. Miki abwira Nyambo ati mbanje gufata kano kanya ngo ndagushimire ukuntu nakurondeye, nkagusaba yuko twobonana, maze aka kanya ukaba wanyemereye ko twokwicarana. Nukuri Imana iguhe umugisha. Maze Nyambo aramubwira ati nta kibazo mukobwa wanje, mbwira icyo ushaka cyose ukimbwire, kano kanya nagafashe kugira ngo nshobore kuganiriza wewe numve uko vyoba bimeze, kuko hari amakuru maze kumenya yuko mama wawe yajanywe muri gereza, kandi namaze kumenya yuko nawe ufise umwana, sinzi ngo ubayeho gute. Ivyo vyose igihe wari umbwiriye ngo tubonane tuganire, niho natanguye kwibaza uwo woba uriwe. Sinzi niba ivyo mvuze noba mbeshe. Maze Miki aramubwira ati oya, ntabwo ubeshe na gato, ivyo uvuze nivyo. Burya story yanje kuno yagenze, jewe nagiriye kugira ikibazo ntwara inda y'uwundi muhungu. Ubwo amaze gutwara iyo mbanyi, uwo muhungu nta kintu na kimwe yigeze amfasha, ariko nawe ntivyamuvuyeko, akazi ntikagenze neza nkuko yabishaka. Biba ngombwa yuko aja kuronderera ahandi. Niko yaciye aja hanze y'igihugu aja kuronderera y'ubuzima. Ariko inyuma yaho mama yagiye gufungirwa muri gereza, kubera ko ibibazo vyari bisanzwe biri muri famiye. Mama aka kanya tuvugana akaba ari muri gereza. Nyambo amubwira ati pole sana, wihangane ku vyakubayeko. Miki arongera amubwira ati rero nkuko nari nashatse kubikubwira, jewe nsanzwe mfise impano yo kuririmba, yo gukina sinema, ariko sinzi ko mwashobora kuzomfasha maze nkaja mu mugwi wa sinema. Nico cifuzo canje mfise. Nyambo aramubaza ati uba wakinye muri sinema zimeze gute? Ubwo Miki yatoye telefone amwereka utwo yoba yaramaze gukina, kumbe twari udukuru metrage. Mugabo amaze kuturaba aravuga ati ntako bitameze, ndabona ari sawa kandi kuhaje. Ariko bivanye nuko Miki yakorera ku macano atarakura cyane, ntabwo yakora ngo baheze bamenye ibikorwa vyiwe. Miki yongera kubwira Nyambo ati bivanye nuko rero nagiye mbona ko bitanyorohera, kubera ko umuryango ubu nije nsa nk'uwutunze, ariko nanje nta kazi mfise kiretse ivyo nagenda nkakora ngo bakampa 2 canke 5, nkaheza nkataha. Uko utwo nyene kabari twanza gusumamwo udutore, nkasuma indagara, eka nkasuma n'ifu, tukagenda tugafungura hamwe na mukuru wanje n'abatoyi banje. Nyambo aramubwira ati
pole sana ndumva ko nawe wagize ibibazo. Maze Miki amubwira ati none ga Nyambo, mwoshobora kuzomfasha ukanshira muri sinema yawe? Basi niba bitokunda naho niteguye yuko noshobora kuzokina nongera ndakuriha. Iminsi yose tuzoba tuvuye muri tournage nzoheza ndakurihe uko kuntu uzoba wanyizeye ukanshira muri sinema yawe buri munsi. Nyamba amubwira ati oya, ntabwo nokurihisha nzi ibibazo nawe ufise, ntegerezwa kugufasha vyanka vyakunda. Niyo nabona iyo mpano yawe uyifise tuzohurira kuri kamera ndabe tugire comment, niyo nabona ko atangorane nzoheza ndakwiteho ndagufasha. Nuko Nyambo yongera kumubaza ati none ufise aho uba? Aho mba ntabwo bimeze neza kubera ko twari tubaye ahantu mu nzu dupanze, ariko birangora kugira ngo ndayishure. Nyambo ati sawa, reka ngende kuvyiga ko neza nzoheza ndakubwire. Basezeranye, Nyambo agiye kwiyumvira kuntu yoshobora gufasha Miki. Miki nawe yaramushimiye kumva yuko agiye kumufasha. Ku munsi wakurikiye tubona Regis ari kumwe na Kiramani. Ubwo bari basanzwe bavuye muri tournage kuko tubona neza Regis yari afise trépied n'isakoshi mu mugongo. Ubwo bariko barasezerana na Kiramani amubwira yuko hari ahantu agiye guca aja. Ubwo akaba ari Regis ariko arabimubwira, maze Kiramani nawe amubwira ati nanje mfise gahunda yo kubonana na Nyambo, ubwo twavugaye yuko aza kusanga muhira. Ubwo rero Kiramani na Regis barabaye batandukanye. Kiramani afata moto imujyana muhira, eka na Regis nawe kandi afata moto imujyana muhira aho umwe wese yari asanzwe aba. Yagiye gushika muhira asanga Nyambo yari yamaze gushika. Kiramani yasabye imbabazi Nyambo ati umbabarire ko ntashoboye guteba, twari kumwe na Regis twari muri tournage kandi byagenze neza cyane. Maze Nyambo aramubwira ati nta kibazo. Yagiriye kamubwira ati burya rero hari umukobwa yagize ibibazo. Yatangura kumwiganira histoire yiwe yose y'ukuntu bavyaranye n'umuhungu akamuta akagenda hanze kubera ubuzima butari bworoshye, ariko mama wiwe nawe kandi akaba apfungiwe muri gereza. Nyambo abwira Kiramani ati ndagushaba nyine bavyokunda umfashe no mukobwa dushobore kumufasha tumushyire muri sinema. Hari akavideo yanyeretse mbona ko akina neza, yanakandungikiye. Ubwo yamweretse Kiramani ati raba nawe ukuntu yoba yaravyifashemo. Kiramani araraba avuga ati uno mukobwa ntabwo ari rya mbere ndamubonye, ariko nta video yiwe naribwo mbone. Ntacyo, nimba ari umwizigirwe turashobora kuzoza turamukoresha bukebuke agatangura bukebuke tumwigako, kumbure mu nyuma tuzobona icyo twashobora kumufasha. Nyamba ati urakoze cyane kuba unyiyumviriye ko, kandi ndashimye cyane kuba tugiye kumufasha. Kundi munsi wakurikiyeho niko Miki yari yamaze kuza kuba kwa Nyambo nk'uko bari babivuganye. Ubwo tubona Kiramani ashitse ababwira ati ntimuraheza kwitegura? Ati namahetse guheza kwitegura ingo tugende. Ivyo bikaba byari ko bivugwa na Nyambo. Maze ako kanya nyene Nyambo aba presence Kiramani ko ari wa mukobwa bagana yitwa Miki. Maze Kiramani ati nishimiye kukumenya wa mukobwa we. Miki aramwubaha n'icyubahiro cy'isi ati nanjye nishimiye kubamenya. Ubwo bariteguye sinzi aho bari ko bashaka kwerekeza, maze baragenda bafata moto. Nibwo bagira ahantu bisa nk'uko ari kuri gereza, maze tubona bashitse barururuka bavugana na polisi asanzwe ajejwe aho ku muryango, abahereza mama wa Miki kugira ngo baganire. Aho yabakira mama Miki yavuze ati Miki, aba nabo ni bande muzananye ko ntari ndabazi ntabumenyereye? Miki ati uwo mukobwa yitwa Nyambo, niwe
nshaka yuko tuzoza turakorana utuntu. Yamubwiye sitwari yose kuntu vyagenze, anamubwira yuko asigaye aba iwe. Ubwo avuga ati uwo mugabo nawe yitwa Kiramani, nawe asanzwe akina sinema. Banyemereye yuko dushobora gukorana kugira ngo dushobore kuronka kuntu tuza turariha inzu. Miki ati nishimiye kandi uburyo nshoboye kuba aka kanya mba kwa Nyambo. Mama Miki ati ndagushimiye Nyambo kuba mwariyumviye gufasha umukobwa wanje. Eka nawe Kiramani ndagushimiye kuba mwiyumviye gufasha umukobwa wanje. Imana izabahe umugisha, inabafasha muri bimwe byose muzocamwo. Umukobwa wanje nta kabi kiwe, nubwo mubona ko asanzwe afise umwana, ntabwo yari asanzwe akunda gukubagana. Ni agisida yoshika nkuko yoshikira uwundi. Imana izabahe umugisha mukuntu muzomufasha kose. Maze nabo baravyishimira Nyambo na Kiramani bati mama nawe ugira ibihe vyiza, ndabizi yuko ngaha bitaba vyorosha ariko tuzohora tuza kukuraba. Kundi munsi wakurikiyeho niko tubona Regis ariko yitaba telefone. Yari afise isakoshe mu mugongo, afise na kamera mu ntoki. Yavuga kuri telefone ati Kiramani nukuri mumbabarire kuba nabacerereje. Maze Kiramani nawe kuri telefone akamubwira ati nyaruka wadutebeje kandi uyu munsi turi bukorere ngaha iwanje nyene kuko ivyo dukoresha byose biri tayari. Regis yakuse telefone maze aragenda afata moto. Ubwo moto yamushikanye kwa Kiramani aho bari basanzwe bari. Kiramani byaramutangaje kubera ko yahasanze abandi bakobwa benshi harimo ba Kadete, eka na Miki nyene akaba yarari muri aba bakobwa. Kiramani yafashe akanya apresenta Regis ati aba bakobwa nibo tugiye gukorana, harimo uwo Miki, harimo na Kadete, eka n'aba bose tugiye kuzoza turakorana. Regis ati none abo bantu mwazanye n'ibiki, abo bazoshobora gukina? Kiramani aramubwira ati nta kibazo bazobishobora. Nyambo amubwira ati Regis ntugire ikibazo, ndabizi neza ko kazi ishapfu. Uno mukobwa niyemeje kumufasha ko hari ibibazo yahuye navyo twarabiganiriyeko kandi gushika n'isaha asigaye abi wanje. Regis amaze kumva yuko Miki asigaye aba kwa Nyambo yaravyishimiye avuga ati sawa nta kibazo, ariko babe babizi je simba nkunda gukorana n'abantu batazi ico baba je gukora. Imisi n'iyindi yagiye irahaca maze tubona kundi munsi Regis ari kumwe na Kiramani bariko baraganira. Regis yamubwiye ati Kiramani ujya mukobwa akiza naramusuzugura, sinarinzi yuko bizogenda nkuko. Uziko gushika n'isaha natanguye kumva ko ndamukunze. Maze Kiramani amubwira ati ureke kuzana ibintu vy'inkundo mu kazi, burya iyo akazi kagiye mu bintu vy'inkundo birangira bibaye nabi bitagenze nkuko vyategezwa kugenda. Maze Regis aramubwira ati ndi tayari kuba namufasha buri kimwe cyose, ndamukunda cyane kandi narabimubwiye ko nshaka ko twobonana, ndamubwira n'ivy'urukundo. Nico gituma rero numva ko kubikubwira aka kanya atakibazo na kimwe bitwaye. Kiramani amubwira ati sawa, muzobikore neza ariko ntuzomuteye mu bibazo kubera ko asanzwe afise ibibazo vyinshi nkuko na Nyambo yigeze kubikubwira. Kundi munsi naho tubona Nyambo ari kumwe na Miki bariko baraganira bari ku meza. Ubwo Miki yamubwiye ati Nyambo mbabarire hari ikintu ngiye kukubwira, sinzi kuno ngiye bucakire. Hari ujya muntu dusanzwe dukorana yitwa Regis, twaraganiriye ko cyane ambera yuko ankunda kandi nanje nipfuje yuko nomuha umwanya hanyuma tukaganira nkamubwira ukuri kwanje kose, niba ari ikintu gishobora guhindura nkagihindura, niba ikintu yashobora kufasha akakimfasha. Nyambo amubwira ati gukundana ntabwo vyari bibi, ariko umuntu iyo mukundanye muri mu kazi kamwe bishobora kurangira bitagenze neza, ariko nawe uri umuntu mukuru uzofate ingingo nk'umuntu mukuru. Sawa urakoze cyane
kuwundi munsi wakurikiyeho tubona Regis ari kuri telefone, ubwo yariko aratelefona Miki amubwiye ati namaze kuhashika wewe urigeze kutaza. Miki ati nanje ndaje. Niko ako kanya nyene babaye babonanye bahurira muri ka kabare kamwe bigira guhuriramwo Miki na Nyambo umunsi wa mbere. Niko Regis yabwiye amajambo y'urukuro ndomi Miki ati umukobwa mwiza naragukunze cyane. Miki nawe arimubwira ati kunkunda ni kimwe ariko urabizi neza ko nsanzwe mfise umwana, ubu naravyaye mfise umwana ndetse ubona uzokwihangana kweri gukundana nanje wewe uri ngaragu nanje mfise umwana. Regis ati nukuri ndavyishimiye ko namaze kumenya amakuru yawe yose, rero kuri iyi ncuro ndumva nta kibazo na kimwe, nta kintu ntinya. Nuko bemeranya yuko bagiye gukundana neza ata kibazo na kimwe. Aho urukundo rwabo rwabaye rutanguriye aho, ariko byasa nkaho Regis atarose inyishu ya nyayo, kubera ko Miki yamubwiye ati reka ngene nzovyiyumvire nzoheze ndaguhe inyishu bimaze kugenda neza navyiyumviriye. Nuko birangira basezerana, Miki yemereye Regis ko azomuha inyishu itomoye. Nuko tubona kuri yundi munsi Miki ari kumwe na Nyambo bariko baraganira bari ku meza, amubwiye ati Regis yasavye yuko twokundana. Nyambo nawe amubwira ati uba waramubwiye ivyawe vyose? Yego namaze kubimubwira kandi ambwira yuko ata kibazo, umwana nawe ngo tuzomurera, umwana no w'igihugu. None waramubwiye yuko umwana wawe afise uwundi mu papa wiwe nubwo ibintu bitaramera neza? Miki ati nabimubwiyeho vyose arabizi. Sawa nta kibazo. Ariko tugaruka ku wundi munsi tubona Kiramani ari kumwe na Regis bariko baraganira. Regis yabwiye Kiramani ati urya mukobwa Miki numvise ko ntanguye kumukunda kandi ndamukunda rwose, sinitaye ku bibazo yoba yaraciyemo, ahubwo nshaka kumuhoza amarira. Nivuze yuko na mama wiwe tuzoheza tukaja kumuraba turi kumwe n'urya mukobwa Miki, kandi nashimye uburyo bwose yagitinga, ibintu byose bimeze neza. Ku wundi munsi wakurikiyeho Regis bari bamaze kwemeranya na Miki ko bagiye gukundana. Ubwo bagiranye ibihe vyiza aho baja gutemberana, bakajana Igisenyi, bakarya ubuzima, bakagira vyinshi bitandukanye. Regis yasavye Miki ko yoshobora kugurura channel maze arayugurura. Batangura gupostinga ibintu vy'amavloge, aho baja hose bagapostinga buri kimwe cyose, ivyo bahuye navyo bakabipostinga. Miki channel yiwe yatanguye kuduga buke buke, Regis biramushimisha. Ubwo batangura kwiga no kuntu Miki yotangura kuza arakina muri content za Regis. Miki yaravyemeye, batangura kuza barakinana, urukundo rwabo rutangura kuryoha, bagirana ibihe vyiza. Uyundi munsi niko tubona Miki yagiye kwa se wabo Bijiyo bija, amusaba yuko yoshobora kumuhereza amafaranga kugira ngo aze gusuma, aje guhaha, ashobore kuja kugemurira mama wiwe muri gereza. Bijiyo bija yamuhaye amafaranga 120 vy'amanyarwanda, maze aragenda arasuma. Ariko ajya gusuma bajana na Regis. Regis nta kintu na kimwe cy'ifaranga yoba yarigeze amuha, ariko barajanye barasuma. Niko ku yundi munsi wakurikiyeko bagiye muri gereza kuraba mama wa Miki. Ubwo bashyitseyo, mama Miki abaza Miki, ese uwo ninde ko mutazananye na Nyambo na Kiramani aribo narimenyereye baza kundaba? Miki avuga ati mama uwo ni husband wanje n'umugabo wanje. Regis nawe amubwira ati mama nkuko abikubwiye niko bimeze. Mama Miki aravyishimira ati Regis nizere ko rero nimba ugiye kuba umukwe wanje, umukobwa ndamuguhaye, inshingano zose uzoshobora uzobikore, ivyo
akeneye byose uzobimufashe nk'umukunzi wiwe. Nibaza yuko nanjye mu gihe kizoza nzova muri gereza, hanyuma tugaheza tukagira icyo dukoze, nimba ari ubukwe tukabukora izuba riva. Nuko tugaruka rero ariko uyundi munsi aho yari Kiramani, Nyambo, Regis, ba Cadette eka n'abandi bose bakaba bari bavuye muri tournage. Akaba yari timu ya Kiramani ivuye muri tournage isanzwe ihurikiyemo bose. Nuko bariko baragenda, Regis we na Miki yari nka couple, ariko Nyambo atangura ati ubwo rero aho mukundaniye ndabona ko ibintu bigiye kubona nta nubwo tukiganira nka kundi ngo tuganire turiko turataha tugende turaganira utuntu n'utundi. Maze Kiramani bavuze ati tije nanjye buno buntu basigaye bigira ibi bintu ntabwo ndavyakira neza. Umwanya w'urukundo ntabwo aba ari mu mwanya w'akazi. Muzofate umwanya wundi muze muraganira ivyanyu, ariko mu mwanya w'akazi naho dufate ko ari umwanya w'akazi nyene. Miki ati ndabubaha cyane, ariko nibaza ko atabirenze twaganira, turashobora kuganira n'ibindi vyacu bisanzwe bijanye na timu. Kiramani ati sawa. Ubwo babandanije baganira ariko nk'ibisanzwe, yari nka agression nta birenze bariko baraganira. Kuwundi munsi wakurikiyeho, Regis na Miki bagiye gufata ibijanye n'ivyabo muri vlog. Ivyo bafata byose bagira ko banabipostinga kubera ko byabashaka yuko channel ya Miki iduga. Ariko hari uwundi munsi naho bahuye batangura kuvuga ati none vyogenda gute, ari Miki avuga ati vyogenda gute kugira ngo nze gukina iwawe ntumpembe. Ariko Regis amubwiye ati twaravyumvikanye koko ndakuguriza channel hanyuma ndakuduze, ubwo rero amafaranga uzoronka tuzotegezwa kuyagabura. Ariko ivyo ntivyatanguye gushimisha Miki kubera ko yabona ko ariko araduga ku rundi rwego. Kuwundi munsi wakurikiyeho niko Miki yari yatanguye kuronka amafaranga ajanye n'ivya YouTube. Ubwo amaze gukora mu ntoki amafaranga agera ku miliyoni n'amajana 5, Miki yatanguye guhinduka kubera ko yaciye aja gupanga inzu yindi, yimuka ava kwa Nyambo. Amaze gupanga inzu akaba yayipanze ibihumbi amajana 2, yasize mu buri kimwe cyose gishoboka. Ariko yongera ashimira Nyambo ukuntu babanye neza, amubwira ati Nyambo reka ngende nipangire, ndabona ko vyoba vyiza nkakuruhurira, wabifashe neza cyane, ndagushimira bimwe vyimva mutima, maze Imana iguha umugisha. Ubwo Nyambo yaramushimiye ati nta kibazo, eka na Kiramani bose baravyishimira ukuntu Miki ariko aratera imbere. Ati genda bize bigende neza, uze woroherwe, Imana igufashe, ariko nizere ko tugiye kuguma dukorana. Ivyo bikaba byari kubivuga Kiramani. Miki ati nzoguma ndabafasha nkuko twafashanya n'ubundi, kandi Imana yantuje namwe ikomeze kubahezagira. Ku munsi wakurikiyeho niko Miki na Regis bari basohokanye bariko baraganira, ariko Miki aja kubona telefone imuhamagaye, telefone yo hanze y'u Rwanda. Aritaba. Ubwo uwo bari bamaze kwitaba baganira yamubwiye ati unyihanganire kuba naragiye sindagusezere, habaye ibibazo sinasubiye kukuvugisha, nanje akazi ntabwo byanyoroheye ngo bigende neza, n'inimero zaratakaye, telefone barayinyiba, passport barayinyiba, reka nta kintu na kimwe nasigaranye. Natanguye kwiga ubuzima bushasha, n'ubundi kugira ngo ndonke nimero yawe nekwiye kuri Facebook, naravye ahanditse ko Miki, ndondera zina ryawe, niko kugira amahirwe ndayibona. Ubu rero akaba ari bwo ntanguye kuyumvira yuko nshobora kugaruka mu Rwanda vuba, hama ndacagukunda nkuko byari kuva na kera. Ivyo Regis akaba ari karavyumva, mugabo Regis ntivyamuguye neza. Maze Miki aramubwira ati nanje ndagukunda mugabo mwiza, ndahari ku bwawe, gusa naragize akababaro kubona ko wampevye tutakivugana, ariko
gushika aka kanya ndagushimiye yuko maze kumenya amakuru yose ko nawe bitakoroheye. Inyuma yo kuvugira kuri telefone, Regis yatanguye kumubwira ati uwo ninde muvugana? Miki ati nuwanteye inda ni se w'umwana. Regis ati none bigenda gute kugira ngo unsuzugure turiko turaganira uce uza kuvugana n'uwo kandi ubizi yuko dukundana? Aho niho ivyabo vyatanguye kuyangarira, batangura kutumvikana, baterana n'amajambo. Regis ati n'ahandi nivyo kuja gukundana n'umuntu w'umugore sinzi n'ukuntu ubwenge bwari bwanjaye. Maze Miki amubwira ati none ntiwagiye kunkunda ubizi ko amakuru yanje yose wari uyazi? Ubwo batanguye guterana amajambo maze isenyuka ry'urukundo rwabo riba ritanguriye ngaho. Ku munsi wakurikiyeho niho bari bamaze gukorana Nyambo, Miki, Regis, Kiramani. Ubwo batanguye kuganira nuko bose biganye ukuntu vyagenze. Nyambo afata akanya ati ndabashimiye mwese muri rusange dusanzwe dukorana mu mugwi wa sinema, haba abadukurikiranye kuri Ibanga, eka abakurikiranye Kiramani n'abakurikiranye kandi Regis. Byose ndibaza yuko bimeze neza, ariko ibi bintu mwatanguye gukora ngo muri mu rukundo muratandukanye, kandi gutandukana kwanyu ntabwo vyari vyiza, natwe ntituvyishimiye. Ariko harakwiye yuko muja hamwe mukigana mukavugana ibijanye n'urukundo rwanyu, mureke kuzana amajambo y'abavyeyi banyu umwana wanyu, kuko abo ntituzi yuko bazokura bakunda entertainment nkuko twe tubikunda, kandi urukundo rwanyu ntirukwiye yuko muja kumva yuko ivyo bintu bibaraba. Kiramani ati mu bisanzwe ivyo birumvikana, ukuri kurakwiye kuja habona hama mukaganira mugahuza nkuko mwakundanye muri babiri atawe mugishije inama. Nubwo mwaje kubitubwira yuko mugiye kuja mu rukundo twaravyishimiye, ariko ni vyiza yuko muganira, ariko sinshaka yuko hari ibintu vyanyu bija ku marezo sosiyo ngo bimenyekane. Raba Isimbi TV yamaze kumenya inkuru zanyu, MI Empire hose bamenye ivyanyu, eka n'ahandi ku yandi macano yose, haba kuri Yago TV show hose bamenye ivyanyu. Murabona bino bintu kweri muzobikwizahe? Mugomba mwakikundanye mutarinze kubishira hejuru ngo turakundanye ni official. Ubu none mubisize hanze, isi yose igiye kubimenya. Murabona bino bintu ari vyiza? Miki ati Nyambo ndagushimiye cyane ku mpanuro umpaye, ndemeye neza ko ngiye kubikurikiza sinzobishira ahabona. Maze Regis ati so jewe no mukobwa twarakundanye ivyo dupfa nawe arabizi, sishimye ko tuguma tubigarukako. Reka tuzo dufate akanya maze tuganire, dufate umwanya ukwiye. Ubwo impanuro zabo zigarukira ngaho, ariko ku munsi wakurikiyeho niko tubona bamaze kwicarana. Miki yari ari kumwe na Regis, eka n'undi musore umwe yatera inda Miki. Nuko atangura kubabwira ati mu bisanzwe ibyanyu ntabwo tuba dukwiye kuvyinjiramwo. Ndabizi yuko je nanje nagize ibibazo vyatumye ntahaba, ari navyo vyanakweze kuba ubu muri mu rukundo. Rero sishaka yuko ibi bintu vyokongera kugaruka ngo tugume twumva yuko hari ivyo mwapfuye ngo turi mu rukundo ngo habaye iki ibibazo binebe. Oya, ntabwo ivyo tuba tubishaka. Ndashaka yuko umwe wese ku ruhande rwiwe azi ikosa, uwundi nawe kandi akamenya ikosa. Ariko biragoye kugira ngo abantu babiri bahurize ku ikosa umwe yemere ngo ni jewe. Yaba Regis wewe ntiwemera ikosa, yaba nawe Miki ntiwemera ikosa. Singiye kuvuga nk'uko ngo ni kubera ko ndakwanga, ndagukunda cyane, urazi ko dufitaniye umwana, kandi ibi ntabwo dukeneye kubishira ahabona ngo bigume bivugwa ku marezo sosiyo. Nkeneye yuko vyose tubihereza ngaha. Ikintu ndabasaba ni mugende mwiyumvire, hama umwe wese asaba imbabazi uko avyumva. Ariko ikintu nshaka mwifotozanye ifoto. Regis araja ku ma platform yiwe
abishireko abitangaze kubera ko byamaze kuja mu itangazamakuru. Abitangaza avuga ati twiyunze, ivyo twapfa vyaheze, nubwo urukundo rwacu rwarangiye ariko vyose twavyumvikanye bigenda neza. Eka na Miki kuri Miki TV show nawe agende apostinge avuga ati nanje vyagenze uko tumvikanye, urukundo rwacu rwaheze ariko tuzobana yadukorana. Erega n'ubundi niba mwapfuye ibi ejo muzokorana, nta kibuza yuko Regis azoguhamagara muri projet yiwe ngo dukorane ugende, kandi na Miki ntazoreka gukorana nawe. Mwese iyi vlog mwahora mukora muzoguma mubikora. Eka no kwa Kiramani nako niko bizogenda. Wanashaka hamwe mutosubiza hamwe, ubona bizogenda gute nk'ubu Nyambo yabatumiye ngo muje gukina muri Ibanga series, muzohurira hamwe mutumvikana canke muri Kiramani Empire muzoja gukinirayo kandi mudasanzwe mwumvikana? Byoba byiza yuko mugiye hamwe. Maze Regis arafata akanya avuga ati urakoze cyane ku mpanuro uduhaye, nizera neza yuko tugiye kuja hamwe tukabiganirako, kumbure hari icyo dushobora kuzobihurizako, ariko reka nk'uko wabitubwiye tubifate iyi foto. Ubwo bifotozanije iyi foto ari babiri, baca bifotozanya n'iyindi kandi use w'umwana ari hagati yabo, yari hagati ya Regis na Miki, barifotozanya nk'uko bari basanzwe baryohewe maze birabashimisha. Bukeye ku munsi wakurikiyeho niko Regis yafashe akanya ashyira ku ma platform yiwe avuga ati mu bisanzwe Miki twabanye neza, hari ibyo twagiye dupfa, ariko aka kanya inshimye gusaba imbabazi mbwire abanyarwanda n'abadukurikiranye bose, haba Barundi twumva ururimi rumwe, aba diaspora muri ahatandukanye, abari Amerika, Canada, Australia, Bangladesh, eka n'ahandi hose umuntu aba ashobora kumva ikinyarwanda. Nishimiye kubabwira yuko Miki twasubiye kwiyunga, yabipostinze muri video maze ashiramwo na ya foto bari kumwe, ni ya yindi kandi bari kumwe n'uwateye inda Miki. Ubwo avuga yuko biyunze bagiye kuja hamwe, baba bariranye mose ku mutima wiwe atakibazo na kimwe. Maze tubona kandi no kurundi rubuga rwa Miki TV show nawe yapostinze ibijanye n'ivyo gukundana yuko bagiye kuja hamwe bagasubira gukorana nk'uko vyagenda. Miki asaba imbabazi avuga ati ndasavye imbabazi kuri video nakoreye kwa Irene ndi kumwe na Mama Nick, mvuga yuko igihe ipine riba ryashaje ni vyiza kurikurayo ugashiramwo irindi, kandi iryo pine riba rishaje ntabwo risubira kongera gusubira mu modokari. Ndabizi neza ko Regis atavyakiriye neza, ariko munyihanganire kuba naravuze ivyo, ariko ubu tugiye kuja hamwe n'umugabo wanje wanteye inda hanyuma turere umwana wanje. Ibihe twagiranye na Regis byabaye vyiza, byabaye ibiryoshe, twakoranye ama vlog menshi, yaramfashije kuzamura channel, ndabimushimira. Ndanasaba Regis ko aho azonkenera hose nzoza, kandi nanje aho nzomukenera hose azoze. Eka no muri Kiramani Empire no kwa Nyambo hose tuzokorane kandi bigende neza. Inkuru y'urukundo yabo ibi hagarariye nga musi babagiye hamwe bariyunze. Reka ndagushimire we udukurikiranye nga kuri no channel yacu. Nimba ari bwo bwa mbere ushitse kuri Bayaga Story, raba neza ko wakoze subscribe. Nusanga utarabikora ubikore kugira ngo n'ikindi gihe cyose tuzoshirako inkuru y'urukundo uzoshoke ubibona. Eka nawe we wamaze gukora subscribe n'ukuri turagushimiye. More blessing, respect. Uri umuntu w'umushinga ntaye, uri umuntu w'umugabo kubera ko ivyo tugira ko nawe tubikesha wewe. Turabakunda cyane, mukore like, comment, share kugira ngo igihe cyose ari ikintu dushobora guhindura canke ari inkuru nshasha tubahereza tuzoshobore kuyibahereza twisunze ivyo muba mwatubwiye muri comment. Mugire partage henshi hashoboka.
hakaba hari umuntu yoba afise inkuru y'urukundo yoba yaramushikiriye ashobora kuyiduhereza maze tukayimukorera muri buno buryo nyene twashoboye gukoramwo iyi ya Mikina Regis. Ciao ciao, duhuriye mu zindi nkuru z'urukundo ngaha kuri Bayaga Story. Imana ibahe umugisha.